Hello friends and family, j'espère que vous allez bien. Moi je vais tellement bien, ndashimana cyane gose. Nibutse aho muri komeze neza. C'est encore une fois ya émission, l'épisode du jour d'uno munsi, nagavuge d'uno munsi. Excusez-moi. Épisode du jour ni entre filles. En tout cas, vous m'avez twimenyera. Ni émission entre filles, entre copines, entre amis. Voilà, akenshi dukunda kudebata ku bintu bijanye cyane n'abana bigeme n'abakobwa. Bon, le fait nyine ko ari entre filles umva nyine entre filles nyine. Rero no munsi dukumwe n'umumenyesha makuru kazi. Dukumwe n'umumenyesha makuru nkanje la fois passée kumwe na Queen Burundi. Umusine yase ariko no munsi dukumwe n'umumenyesha makuru. Mugandi tukumwe ntituko tuvuge vyamenyesha makuru n'ivy'ibiganiro n'ivy'inkuru no. Tuvuge ibidukonseina twebwe. Kadamwekire rero atubwire kwanza ubwo menyesha makuru bwiye bukorera. Akidondora ko yasira premier fata umonye ngaha amutishe kubandanya nawe kazi. Murakoze cyane. Nzene Sava. Kazina. Sinana Flavia, nkuko bivuze ndumumenyesha makuru, ndumu YouTubers kuri Isaac TV. Ndibaza bakurikirana Fresh TV, bakongera bakurikirana Isaac TV, maybe baranzi. Kame mumva nka Isaac TV utoyimenya wewe urumva bari hatari. Voilà, numeshi makuru kuri Isaac TV. Yitwa na Flavia. Migiye mwiza. Chavi mwana nyene ko ari la jolie dame. Okay, voilà. Ikiganiro dufise ngaha turaganira ku bintu vya twebwe hagati yacu abakobwa. Abakobwa tuba dufise ibintu byinshi tuvuga bien sûr. Hari abatafise babivugira canke abadafise abataronka opportunité kugira ngo peut-être bashobore kuvuga ivyo bikuyemo byose. Contrairement yaho ushobora kufise umukobwa nk'umugenzi wawe ukumva nyine ushobora kumisanzura ko kamubwira j'étais le problème tu peux m'aider ariko ukaza kugira ubwo bapre mbega niyo twashavuranira bizogenda gute mbe niyo hagira kandupfa ntazava genda kuvuga ibintu byanje byose ugasanga kenshi ari ugwaruka usanga atabagenzi rufise bivuye kuri izomvo ariko je dit le fait ko usanga kenshi hari umuntu ashobora kugira ibibazo bitandukanye ugasanga birasaba yuko kugira ngo ashobora kwisanta à l'aise bisaba yuko agira umuntu abibwiye de confiance comme ça ashobora kuronka comment dire ama conseil ashobora kumufasha muri ibyo bibazo afise rero kenshi urashobora gusanga bamwe babitwishira mu commentaire cyangwa abandi bagushikiye babwiye ati hagivye kugenda uko niyo mpamvu datwaye nagize iganiro ca entre filles kugira ngo dushore turaganira voilà la fois twavuze ku bijanye n'abakobwa donc ukuntu muri iki gihe bavuga yuko abakobwa dukunda amafaranga y'abahungu ngo tuyarya twavuze ko cyane amakomantere yatandukanye twabonye ariko ayo nibaza ko tuzoshobora kuzoyishurana n'uwo twari twakoranye icyo kiganiro ariko umunsi nari mfise point iri imwe nayiko ndatangayiza muri je eske jewe no hava ndamuheba canke kuba yuko no bafise ihangira ryuko tuzokunda nace tuzobana donc ari bwo buzima namaze guhitamo avec lui eske jewe no une fois savye ngo turyamane no ndamuheba we nkana na Flavia wowe bivuga ko iki. Ok, merci beaucoup. Chambere ndagushimiye cyane kuri emission nziza. Ni emission izofasha bigeme cyane haba muri societe cyangwa haba nyene mu bintu bisige bitandukanye. So kwico rero kuravuga ngo umutipe mukundana uri prêt muri byose uhari kubwiwe propose kuryamana hama kucuva ngo muhebana. Je nibaze ko suko umuca muhebana. Umutipe ashobora gupropose muryamane mukora ibi nibi ariko nimba we abagukunda agufise kwa mutima agufise ko projet agufise ikintu cyo muri kazoza kinini Jean yifuze ko muzobana nta kuntu wocu umuheba ngo ndiko yagusavye mu ryamane oya ashobora gupropose mu ryamane mugabo ashobora kwimwankira wowe nyene ahubwo wowe kuri wowe uvuga yuko peut-être wamubwiye ati kubera yuko shaka ko tuzobana nibaza ko kurindira abandi baravuga ati oya arinza sawa turyamane stadiyo yuko ari uwo mugambi afise atafise ko mugambi yuko tuzobana à la vie pour la vie peut-être ko ari abahungu nyine ashaka kugira ngo ye first time hama nyene mu nyuma zorondera uwo babana mu nyuma ugasanga umukobwa malgré yuko yabukunda akabona yuko ari wazomubera umugabo wiwe katitanga kwimvira ibintu byinshi none umuhungu yanditse ko turyamane kweri est-ce que tu es sûr ko uyu mukobwa uko uyu muhungu nkunda cyangwa nyene umva abakobwa dufite ibibazo byinshi concernant ibi genre tutakunda cyane ariko kandi dufite tugira amadute menshi bien sûr je umuntu ndamukunda niko ndamukunda ibintu agira est-ce que le type nkunda kuko ndamukunda ariko nibaza yuko agupropose mu ryamani nibaze ntaco bitwaye ariko
ari nkaho uca wemera muryamana simvuze ngo uca nemera turyamane wewe ukwemera umutipe adagupropose muryamane yego uwo mwemera ahubwo deja azobana guca nyene ntuzokumva ijambo rimwe akubwira ati je ndakwifuza uwo mwemera arashobora kwifuza mugabo ntakwifuze ngo tuteye tubigira mugabo akavuga ati ndakwifuza yuko petete ndakwifuza uzombera umugabo wawe nzoryamana imisi yose urumva barabikubwiye yego mugabo akwifuza akubwira ko kwifuza ntabwira ndashaka tu ahubwo ndakwifuza petete ndakwifuza tuzokwamana ibihe byose ndakwifuza uzombera umugore wanje kuko turabizi ibintu byo umugore n'umugabo nyine numva ni kuryamana havi rero biratandukanye no kuvuga ati ndagushaka baby faut que tu viennes là ya ibyo nyine bikubwiye rero ufise tuhaye kumubwira no kandi mubwiye no nimba ari umuhungu agukunda vya vrai nyoca guheba cyane iyo couple yanyu nyoca isambuka ni kubera yuko mubwiye ngo no kuco kintu sinibaza vraiment agufise ko umugambi ko nabivuze niyo guheba kandi nawe ntoca umuheba ngo ni kubera gusavye ngo muryamane hari handi bavuga ati abakobwa abafise amadute avuga none koma ushobora kumenya umuhungu yawe yeze muhawe ukunda biri sayo umuhungu bagukunda ari sayo ni umuhungu agutahura umuhungu ni kandi akuba hafi for example nk'ivyo bikura avuga vyo kuryamana hari abatipe benshi bagupropose dufate nk'indwi zingahe zibiri zitatu akubwira ya jambo turyamane aca guheba ntazo bagukunda ubwo wawe ndabikubwiye uno munsi ejo bisubiriye ryarabisubiriye ukabona rwa rukundo ntigwigera rugabanuka umugazi bagukunda ubwo wumva niyaza wa wundi ngo urumva ngo dukora ibi nibi ukazibona aravuye inyuma zawe ka profit ivyo nyene tugiye aho nyene harimo ibintu yigeze kumbwira ati jewe rinka narakundanye n'umuntu narakundanye n'umuhungu turamenyana kuri premier rencard bicebeshe nka tusha turaryamana uwo n'umukobwa ariko abimbwira hama ngo turyamanye ngo turongera turaryamana ya ngo turaryamana mugabo lo type yari yamaze kumpropose uwo munsi ufite ibintu numvise birancanze ndumva nta réponse ikwiye je numva nomuha arambwira ati jewe uwo munsi yaciye ampropose aho turakundana mugabo les affaires de coucher vraiment byarabandanije hama turakundana 3 mois 4 mois le type akaguma amba hafi mu tu message ndagukunda hama iyo nkuru iramaze iminsi uwo mwana yinteye mu gasi ko nayibuka neza mugagerageza gushaka gushika peut-être kwico waruvuze tumye ntangiye exemple uwo mukobwa haragira igihe aramubwira ibibazo bafise peut-être umuhungu ntiyashobora ku intervenir basi amwireke yuko amwitaho cyangwa ashobora kuba afise inquiétude ku bibazo abafise ku bibazo by'uwo mukobwa yo mukobwa acatangura ibibazo aho nyene est-ce que none le type malgré ko ambwira tous les jours qu'il m'aime que suis son amour sa vie tu vois les trucs none comment est-ce que je dois kumubwira que j'ai un problème hama akaca comme si là il s'en fiche y'ibibazo mfise comme si il s'en fiche de mes situations none que je dois faire je ndamukunda kandi nawe malgré ces mots d'après ces mots aranyaka nkunda muga les actes là umengo nibaza none tu peux m'aider là ndavuga vraiment ico kibazo no umengo kiragoye ko jewe d'après moi namugira ati umuhungu peut-être ntagukunda canke aragukunda muga hari exemple abantu badukurira bakunda kukubwira umuntu mukundana canke agukunda umuhungu akagusaba donc umuryamana nta rukundo ngo barurarimo ni d'après ababitubwira badukurira abandi nabati ashaka umuryamana muga mukunda muga arafira nabuze inyishu no muha iri clair kugira ngo ushobore kumufasha nifuza ko abadukurikirana peut-être nabo bodufasha kugira tumufashe umukobwa umva aravuga que dois-je faire kuri umuhungu okay je nibaza yuko d'après moi nibaza yuko no kwisha muri possibilité zibiri Chambere umuhungu aragupropose Jean murakushije ubwo nyene bakushije uwo musi nyene bagiye bakushije nibaze yuko cambere coco ari umuntu agufise ku mugambi niyo cavuga ngo muje mu ivyo bintu murojo mubonanye carojo muhuri ahantu harabara muri babiri gusa ari umuntu akwifuza ko mugambi muragane no munsi ejo mugasubira mukagana ivyo ntimuzobishikako nivyo imibiri iragoye mugabo ntimwoca mucishoka muja mu ico gikorwa uwo musi nyene ikindi naco navuga birashoboka yuko uwo muhungu usanga ntavyonzi ugasanga nta mwaye afise y'ivyo bintu ari kumufashamwo cyo ugasanga
Jean nyene nta ari muri ba bandi hari abandi bahungu naho twita abantu b'abagumu abantu batikura agumu ko gatera imbere karanyitse abantu batikura umva mvuze muri cyane nka zibiri basanga ntiyikura cyane nta buryo fise canke ariko araguprofita utwo tujambo twa tundi abakobwa barazi ko turi faible mukumviriza mukubwirwa umuhungu niyo azakubuja mu matwi akubwira utujambo twishinda ukunda imitoma yanaha arazi ko ucuba faible mugabo suko vyari bikwiye kugenda suko vyari bikwiye kugenda gusa uwo muntu arabe mwizo nzira zitatu avuga ati ibi nibi icambere ishije kwikose ko bararyamanye umunsi wa mbere ikindi naco ayiyumvira eske afise uburyo nimba bufise umugumu canke yanyimye kubera yuko ashobora kuba atamugama afise ko kumugaspia arazi yuko hari vya bindi bihere mugere jewe naciye namaza kuri ico kintu ayo mafaranga urusura ko yakwimye kubera yuko peut-être atayafise yambwiye toujours ayafise jewe ivyo mbona arayafise vraiment antuka nta afere z'umba 500 yobu rero yambwiye ati mfise ibibazo bibiri jewe ndamukunda nawe ndabona arankunda ko aranyitaho c'est le genre de mec yamashaka kumenya ce que je fais là où je suis nyene urumva hama mugabo afise ibibazo bibiri peut-être ko ari kubera yuko nashoboye kwemera ndaba faible tuba dukusha ko ariyo mpamvu atari karanyitaho cyangwa ko ariyo sa façon d'être ikiratuma basi uvuze ntabona exactement ubivuze muri iyo nzira nibaze yuko umuhungu ariko abona ko umukobwa atawe bafise bazoshikanana ni wa wundi baheze bihere nta ejo hiwe afise Jean nta ejo bari kumwe ari babiri yo couple yaho nta ejo hafise bariko baba muri ubwo buzima bwo kuryamana yongera muhendesha bwa bujambo uri hehe wariye waryamye wagize iki ivyo vyonyene nivyo sivyo sigo rukundo jewe nibaza yuko nk'umukobwa ikintu namubwira d'après moi ushobora kubwira yuko ego irevre abakobwa turafise nibaza ko ari ivyo Imana yaremye Imana yaturemye urukundo rubonekana cyane kandi burya runafise na garanti bise garanti ego ni ntoyi mugiyo iyo garanti itarahera je vous jure barushusha rero jewe nibaza yuko namubwira iyo umuhungu akunda sérieusement aritaho umuntu aragira responsabilité niho kurya umugabo niho kurya bapapa bacu aragira responsabilité akamenya ati umuryango wanje umeze uko umugore wanje abana banje mu kuvuga iyo umuntu atafise atagira izo responsibility nibaza ko afise urukundo mugabo abandi bashobora kubivuga muri commentaire ukuntu bayibona ariko d'après nous jabona Flavia turana yuko vraiment le type là vraiment ramusezere ukondera rahambiriye kuko birabaje kwitaho umuntu nukuri basha birabaje kwitaho umuntu kabona yuko umuntu vraiment jewe ndamukunda umva byose araguhoranye mugabo hagera kuri kayi wawe sanga wa muntu yamubuze nubwo n'urukundo kurukundo ari kwiheberanira nanyihebere mu gihe buze ikintu cyane mu gihe ndi muri problème kanaka hari kandi kantu yambwiye ati jewe naramutestinze mu minsi 10 kugira ngo nshobore kuraba yuko basi yibwiriza mbaze ati ca kintu basi cagenze gute umuntu nakimwe shari nkayigaza mbaze ona vinyuma y'ikirike yarambaje cyane ndavuga oh my god kokana birababaje gusa nimba azoya kino kiganiro narabahindura amureke malgré y'urukundo amufise ku rukundo umutima ndazi ni ntufise igufa rirebanga nagerageze yihumurize wenye bwa mbere yihamahoro avuga ati jewe ndakeneye kubaho ubuzima nakatutari ku kandi ndazi bizogenda neza afi sinakuvuza izina ariko nukuri uvyumve ayandi mayidaza muri commentaire ndibaza mugabo ifoko twiga kumenya gutahura hakiri kare ivyo turimwo ni ntutwabwe n'ibishobisho kubishobisho iyo umuntu akwitayeho ego yarambwiye ati ofite namaje none serious ushaka amahera cyangwa ushaka urukundo yambwiye ati rinka jewe sindiko ndashaka ngo amahera sindiko ndashaka ngo kubera ngo yakoze ikosa ko yatampaye amahera ahubwo la façon dont il s'en fiche ukuntu genre on dirait que atigeze yitaho mu ko nandi mu kibazo rega nyene sibikene gose ngo guha amahera asho nimba ufise ikibazo kanaka wagize problem muri famille canke iki
ndashobora kuzanka kuba hafi akubaza imeze gute cyangwa ikibazo bambwira kigereye hehe ntibirakunda urumva bafuze rero abakobwa bakunda aho kantu gato cyangwa ugasanga umuhungu akayumvira ngo bumva ngo bashaka amafaranga iki n'iki si uko bimeze si amafaranga burya amafaranga turayarondera muga ntagura ibintu byose amafaranga akubwira ngo ndonke ujya munezero nshaka ntucuyazamwo amafaranga ahubwo urashobora kumva hafi nk'uko ubivuze akubaza imeze gute ca kibazo caraheze canke kiracarimwo atigana gufasha amasengesho dusenge maybe bizohetwa agafuma bose mu dufaranga guha mugaka guha udusengesho bien basi sûr yo basi antikapre nibaze ko yavyumvise iyo exemple yarankujije ku mutima cyane ndabitize sindi umuntu nkunda kugira abamehambi cyane mu buzima busanzwe nta bamehambi mfite mugabo iyo umuntu anyituye akangira confiance birantushako cyane nkumva umengo noshobora kumufasha ko ndamufasha mu gurumva kubijanye n'ibintu by'amakonseil yabigoye udashobora kubaza abandi nawe ukuntu babibona ariko nibaza arashaka kurondera na therapie akamufasha mugabo d'après moi vraiment le type uko tuza batipe ukuntu bameze uko tuza batipe ukuntu yagukunda kwitaho bayitanga ukuntu witaho ukacibona umuntu nk'uyo umengo si hari antuka vraiment uretse fira kabije ni hatari gusa icyo nobwira abakobwa kenshi nkunda kubabwira turakunda gufatwa nabi bivanye n'ukuntu dusaba burya gusaba si byiza ifa ko twiga gukora twirondera twebwe nyene kubera kenshi sinzi ko urayibona n'abahungu b'iki gihe kuba yuko n'ubukene bwatega n'abahungu nta mahera bafise nabo nyene barera ni kote zose rero urumva n'abahungu bariko barondera cyane abakobwa bafise umwete wo kurondera kugira ngo utazogumuza kumugora urumva rero mu gihe utaba ufise uko kurondera wama witeze ibintu by'umuhungu nawe nyene hacaba mukagasuzuguro babita bw'umusabirizi ariko abamega yahetse amavuta ikirato après moi bakazomba ngo ngo cyakobwa kandi amahera bro yakuye amahera vyahe atayufise vyemere kuko uyafise nagenda kuvuga none man afere 250 ukacugenda urararaza umuntu ngo yakuriye amahera aho nawe ugamuguri urazi ariko natwe abakobwa reka twisubire ko natwe tugire esprit yo gukora cyane nawe bari 100,000 nawe bari 200,000 nawe bari 50,000 yinjira kora ukajya 50,000 azoshika ahantu usange araduze cyangwa usanga urashitse ahantu guye mu kibazo kivala iyo 50,000 ugasanga kuja kuyasaba ubundi muntu mugabo wewe ucibikemurira muri rero n'abatipe bubu uko bari kora bivuga barakunda abakobwa bafise esprit yo gukora uko niyumva dilendio dimanche wiga mu gitanda ryamye gitanda shango baby ngo ndavyutse ngo baby mpejeje kuburyo baby ndaryamye baby ngiye gutembera ibintu birasesa mu mutwe n'ukuri birasesa bro abahungu rero kandi n'abahypocrite ikintu mutayi bwamenye nk'abakobwa bashake bantuke umuhungu ntazashobora kubona kikosa uri umukobwa mukundanye ngo abikubwire urumva par exemple ntashobora kubona wama atakintu ukora cyangwa wigire ugira ushaka kurondera ikintu wokora abibone ntigira gukemura ati none abasa kubwira ati none baby nta kintu wongera wokora ahubwo ahengira muhebanya akaza kukuvuga nawe ko ari umunebwe canke ko wakunda kujya amahera yibo kubera iki ntibafise iyo responsibility ntibayifise kugira ngo bagukemure hakiri kare iyo rero niyo hypocrisie nabonyemo refi dukanure ariko dujo nibaza yuko ari umuhungu abifise ku mugambi canke nubwo mutamukundanya akaba ari umugenzi wawe muganira utuntu twishe vraiment yo guhanura ati raba kantu ukora warameme kudandaza ibirato kuri statut yo guhanura ati navyo birato bitatu birato bine bitanu shira kuri statut ari umuhungu afise ubwenge kandi akwiyumvira ikintu kinini vraiment hari ababiguhanura habiguhanura bro ego vraiment bon je nibaza yuko ivyo ni ivyo ariko en général iyo example yo mukobwa mu gice tumudufashe natwe tumufashe uwo mwana uko ari mu kibazo ari mu waje amasantima kandi amasantima ujya umutima n'ikiguruko umutima uragaruka kubeshwa ugaza ko tuva mu nyuma kwa kubesha rero il faut faire attention ku amasantima mugabo kenshi iyo ufise ico yimariye nawe mu buzima hari ibintu byinshi amasantima atakubesha kuko una musi ntuzoburi capable yo kwigurira ikintu cyose ushaka hama ngo ushobore gushavuzwa n'umuhungu ntiyaguhaye ikintu kuba yuko ugikeneye ariko nawe uri capable yo kucirondera so turondere twiteho kurondera natwe ibintu bizogenda neza kandi natwe agasuzugura kazodupfako ko twese dufise amaboko
kandi abahungu bafise amaboko dufise amaguru waraho nkubako ryo kugira ibihimba byose bikomeye en tout cas vraiment nibaza yuko uno n'umugisha wa mbere cyo kintu tutogera tubona so les filles dukore c'est mieux yo kugenda gusaba ngo sheri ngo mfise sheri ngo mu boss mfise sheri ngo mu boss ngo byose muzohebana kandi muhebanye nzocuba imbwakazi so ashusubira hasi cyo reka ubwire tutugiye nawe tuduhanure nk'umutumire buno munsi twaje muri Isaac muri twaje muri Isaac natwe tuzovuga ibyo wacu daga tugiye nkatwe twumve tuzokuya icambe cyo shaka kugira ngo dufashanye duhanura nabigeme bagenzi bacu turakuze mugani dukuze cyane mugabo imyaka turimo niyo gukora kandi udakoze muri imyaka turimo nta wundi mwanya ufise uko hari abantu benshi bavuga ati Jevre muconsubiza muri ya myaka yayindi 20 vraiment no kora ikintu gikomeye ubwo usanga kwira biregreta waramaze gusaza rero navuga yuko kwiri guryamye kwiguri kuri plage urya amafaranga y'abandi bantu urya amafaranga kuye mu diaspora sinzi vraiment ico kintu tugihagarike twebwe abakobwa dukore ntaho vyoba ari ibintu bisanzwe je nafise akarorero k'umukobwa yadanaza amakara ora amakara mu mifuka 2-3 muga muri iki gihe ahantu ageze afise imodoka yiwe afise urupanga ariko arubaka kandi hereye ku makara riri cambere tugaye n'akazi hari ubwo bazavuga ngo jewe ibintu ntazo nojamo même si ni ora nibi vy'ubujournaliste bi avuga ko jewe ibintu batabisho utavoma no kubinanirwa ngo kubera bigaya kubera yuko ndetse avuga ati nta mafaranga ari hasi nta mafaranga arimwo wigurishira hejuru nta mafaranga ari kuraro witeze guhembwa miliyoni zingahe witeze kwicara muri biho baguha amafaranga ngaha cyane baza ko tuzokivuga ku wundi munsi kubera aho utuntu two kugaya akazi yo natwe n'utundi tuntu ntugaya akazi kuko ari kose akazi gato niko kaguha kanini no munsi nimba ntanguriye aha ejo zobangeza ejo niwe voice kuri teme niho umenya ibintu nugendera rero ama opportunité cyangwa ama occasion yo guhura n'abantu kuko mugani waguma mu nzu ukaguma muhiri wanyu ryamye dusatu ko biko barakora mu isomero tumebs nta kindi kintu uri bushobora nta kindi vraiment tuwigereye kutagaya akazi dukore kuko inguvu abahungu bafise abasaza bacu bafise natwe ritso dufise natwe turafise mu pourcentage menshi cyane gose cyane kandi rero ikintu kigiye mu mukobwa ico kintu cyambere kinyo gutera imbere kuko gize business yiwanje cameraman hagira business yiwe cyo nzomutanga gutera imbere kubera yuko twebwe tuse mimwaye gutera imbere rero ntitugaya akazi cyambere ikindi naco kucerekeye ivyo z'inkundo novuga yuko turabe abantu badusupportinga canke baturi hafi ni wabona ugumye ryamye uwo muhungu muri kumwe kabona arabinezererewe abo telefone weekend ngo tuje ahenda tuje hehe kuryoherwa umuhungu ntazobara akazoza nta kazoza kazoza gufise ko nta rukundo zoba gufise ko rero twige gukundana n'abahungu bafise vision pana babone kugira ubwenge guys duca kenge rega imyaka turimwo 2024 nuvuye ko twazanye ibindi vyumviro cyo muri za 2012 2010 hariya hanye dukanure tubone kure rero kubwo icambe no gukora kuri twebwe bigeme ikindi naco nkuko bari kuvuga ko ivyo mugenzi wa yabwiye uwo muhungu twavuze ngane bimeze uwo muhungu vraiment je navuga yuko urukundo mufiseko n'uryo go mu gitanda ya pa mu gitanda n'ibibazo gusa n'ibibazo biteze cyane ukuri antuka nibaze ko tuzofashanya tuzomufasha reka tugeze nkaho twovuga gushika hirya yejo kivye kuvuga ni byinshi ariko tuzoza turavugana kandi buke komsa nibaze ikiganiro kizofasha abantu benshi kizokugurura abantu benshi mu mitwe kandi kizogira ico gifashije kuko kitagize gifashije no babara cyane gose kuko ni ikintu ciza reka ndagushimiye cyane rero wagize watwitavye wakiye wemeye invitation yanje nukuri wakoze kuko no shobora kwivugana nkavyivugana ko mugabo antuka guhana mayide navyo ni vyiza cyane gose kuko urazana ide zanyu hanze abanide zawe komsa gasanga umuntu arashobora gutahura canke arashobora kumva ico yizemwe so urakoze cyane nundi munsi nzogutumako uze turandanye kuko wandika abashaka kubaza ibintu bigasaba ko ari wowe nyene vyishuba bien sûr urakoze cyane rero ndashimiye cyane n'abadukwikiranye uzuze muramukurikirana nyene nakora kuri Isaac antuka ni nyina namwe atayizi rero ndabakunda cyane rero yari nikayishimwe kuri mikro ya mbere mikro ya kabiri mademoiselle Jolie Damla Flavia Isaac TV muri telefone yanje hanje Flavia Isaac TV so ndabakunda cyane rero mugire ibihe byiza ciao bye bye
This is Flash TV. We shine to progress.